duprofite mu mwanya imipaka yugaye twikakamisha naho twinjira no tukikakamisha rero twamara kwikakamisha muri ico gihe ibintu byose bizogenda bien Uburundi kugira bufatwe n'abakoroni bakoresheje religion et la religion c'est la culture umuco w'abaromani n'imico y'abarabu bazanye habafata igihugu bashoboye gukoresha imiziki bafise c'est comme ça baje ubwa mbere baje ngo baje kwigisha badumbu ubutura mu nyuma birangira bajanye inko none umwami yafashwe gute ntiyamusinyishije hariya ikigani arabivuze byagenze gute ubaza ngo baje ngo iki niki baje bitwaje culture ahanyene twe turi ufata abarimvyi bacu barafise kime mugabo ni bwise kagana mwakase yaganda ugasanze hajya niwe gatekeye byinshi ucita muguye mutoye Shani Queen gari niwe yavuze ati Shani Queen ati ayo maze kubonera mu muziki nta mwana wanje w'umukobwa no komerera kwaja mu muziki ibintu nyene bibaye ndazi saho n'umuvyeyi w'abana babiri umuhungu n'umukobwa mbwa mwana w'umuhungu yomurera akaja mu muziki mbwa nyina ati ayo je maze kubonera mu muziki ingorane yanyu mwebwe muri media mwaramaze kutugira umucafu si twese no nuko ni global urabyumva mwaramaze kutugira umucafu ni SEMAVUMBA umukobwa ngo yavyaye ngo n'umukobwa ngo umuyaya ngo umuki none nyina yarakenewe none uvuze yuko ari umwana we ntibikwiye none ukona aransenga yamuvyaranye n'umuyaya umuyaya nawe yimo Reka mbanze ndabakire mwebwe mwese bakunzi bino mbonesha kure ya Akamo TV ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bivanye naho mwese aherereye ndanabaramukije ndanababwira ndabifuriza umwaka mushasha by the way ikiganiro nico cambere dutanguye muri no mwaka reka rero no mwaka uzobabera umwaka mwiza umwaka w'amagara meza umwaka w'amafinance umwaka w'ibintu byose mwifuza umwaka w'ivyunguka niko sindaguhakanya Idris biriza amashengero yose arakunda ivyunguka no amashengero yose yava kagera je arakabura banzura indirimbo ntambura banzura indirimbo meze y'intro birize mayintu kwana nivyo wawe banzura indirimbo ndabifuriza umwaka wasi ndabashire mu ivyunguka sa ndabashira mu ivyunguka mugabo genre amaeglise menshi biriza harimo akantu ni violence oya si violence amaeglise menshi bari bafise akantu none kubo barakuzi basi urukura babwira ko kwimbura umwaka wo kwimbura umwaka wa 2023 wari umwaka wo kwimbura yo bantu bimana je urazi ko ndabakunda cyane anyway ni Delicia muri ko muravuga ntimbaza Delicia nyuma ya kamera imbere ya kamera ndi umusazi umutama umuntu umuvyeyi w'ivyunguka hajya ndazi papa ni mwamikazi anyway reka mbanze ndaguha ikaze Idris ndakwifurije umwaka mwiza mbe nawe bwaye kubwira araciye bugufi ndaguha ikaze abakunzi bacu ariko baradukurikirana turakwakiriye twese hamwe kumbure kubatakuzi je nkunda kumva Idris SEMAVUMBA Idris SIMBIZI Idris n'ibintu nk'ivyo ariko rero ubabwire presentation yiwawe Idris kumbure batayizi bazoze baraza bayirabira hano basi kuri Akamo TV ndaguha ikaze Kambu cyane mugabo maze kwipresenta inshuro nyinshi oya nturi presentation ndazi n'ubwa mbere nahari ubwa mbere nje burya hari ahantu nigeze kuraba vuba idiri gusa mwisigaye reka bo Kamo bazumenyere ngene Kamo ka bazumenyere je ndi SIMBIZI nk'umumbwiye ati ngo ni president cyenda genre ingene meze oya je ingene meze umunyoni ni client umunyoni ni client aho namandaga asubiramo ko ndakabazwa kenshi hari abantu bakunda baza kwita umunyoni niyo presentation iri direct sivyo uno musi dukeneye kumenyana abandi niko bameze je ndakunda nk'abanyamurenge umunyamurenge mukeneye kumenyana ikintu cyambere akubaza ati umurara wawe umurara dufate cyane nashaka kwanda umuhungu wewe nkeneye kukuresha kugira twidondorane tumenyane
ifu yuko mbanza kumenya client wawe kuko bo baracyari mu migenzo y'ikizira. So usanga dufise client ugasanga turarongoranye turatwaranye. Muga nivyo vyiza pedo mufise client oya si vyiza. Oya mvuze hari umuhuriye ku gisokuru. Urabyumva? Mugabo dufate nka je ndumunyoni ni client wanje. Mama nawe numuvumukazi. Ndumunyoni jewe ndi Maniragaba wa Nindereye. Nindereye wa Simbizi wa SEMAVUMBA. SEMAVUMBA muhenyanga. Muhenyanga naje gumbanya naje ngumbanya gasobozi wa Karabona. Karabona wakaba yari umunyoni. Umva tubwo twese dukoboka kwa munyoni canke kinyoni canke bunyoni. Muri umva mu bisokuru. Sokuru wacu swateye yitwa bunyoni. Canke yitwa kinyoni, canke yitwa munyoni. Ikimwe muri ivyo ko umva usanga ni desa dufate ngo ari abantu bitwa ba mujiji. Sivyo? Mbungari ari nabo usanga bakomo ibisokuru bikomoka ahantu kuvuga dufate nk'abajiji bavuye ujiji muri Tanzania. Nk'abajiji bakomoka ko kera uburundi bwarashika hariya takigoma hose hari ngaho gusa nuko nyene bivanye n'abakoloni bamaze kuza baradelimita hari amapartimenshi bagiye turatakaza bw'abajiji bakomoka ujiji. Niyo mpamvu uzosanga buri mujiji wese usanga afise imiryango imakamba. Urabyumva? So rero jewe ndi umunyoni n'umuryango wanje w'abanyoni. Sivyo? Niyo mpamvu rero nako ndakubwira yuko abanyamurenge bo bagikoresha uwo muco. Dufate nk'ubuje nkunda nje kukubaza unyidondo ati ndihimbaza. Twazi nihimbaza ngira umuryango wawe umuki. Urabyo? Sanze dufate nawe uri umunyoni. Cyatangura rero kwidondorana. Kuko ariko usanga muri ivyo bisokuru tudahuriye kwa SEMAVUMBA durira kwa muhenyanga zagasanga dura kwa Karabona. Ntidushobora kubura aho duhurira ko aho tugeze kwa Karabona tuba tugeze nko muri 1500. Urabyo? Nawe ntuwo kwidondora nsanze uri umunyoni. Harano quelque part dutegeza guhurira. Niyo mpamvu rero bujya kwidondorana bari vyiza kugira tumenyane. Mbwa uno munsi umuntu araza nga agapfa kubona umukobwa abonye mwibarabara ntihana mubajije n'ikintu na kimwe. Urumva Idris rero abanza kwa ivyo bintu byose. Aribo babandi ucu usanga bariko baravyara n'abana bagize badakomeye. None gasho n'ubyaranye na mushikawe cyangwa ubyaranye na nyogosenge. Ntibiragushikira ide. Kirazira. Oya kirazira. Jina mubyaranje sinjya. Wapi? Avre guide. Oya. Unumva yuko n'umuvumo. Dufate nkaho nakubajije neza ukambwira yuko moka. Ntanakubeshe nkakubwiza ukuri. None nkaho urihimbaza wandi. Havzons? Oya, none mama na papa wawe ntawuzi. Nihimbaza wande. Urumva rero waje kumbaza. Oya none gwaniriye. Wewe wanyakiriye wambajije muganda ndafite nje kukubaza kugira tumenyane. Nawe urihimbaza wande. Eka nibijinye nuzi urindihimbaza nta birere. Wande nyene. Ikuvuga no gusa risimaka no na preno. Vuga izina kibita izina. Nawe nzi frame. Papa wana uzi. Pole sana. Idru meze neza none. Zimeze fresh. Fresh cyane. Miss Man sinzi wambwiye ati Idris nimba ari umwaka mushasha n'ibintu bishasha asigaye ari umuntu vraiment atuje ndazi. Kimyaka irikirajana umuntu. Ikirajana rongora man. Sa? Rongora. Jewe uno muntu ndamuzikera. Ibyo so gupfa wahe? Idris. Apana uvuze nduzikera. Ki wewe nyene. Aje ntangorane mugabo urumva ibyo nabyo. Jewe nari umwana mugabo nagumye ndamubona ngano Idris uje ushaka kufisa imyaka myinshi ma. Nagumye ngano kunyene sindahinduka. Kunyene basi hari abantu babitekera ndazi mugabo bashaje. None nuzaza gutata stress mfise. Ibintu bya mbere bituma umuntu barabitakaje n'ibyo utakaza nta stress office. Reka ndakubwira ibintu bya mbere bituma umuntu asaza sivyo. Dufate nk'ubu stress zirasadisha umuntu kuri making ingorane. Ubugene twicaranye ngana natakaje permis amahera nabivize mu ngodo. Urumva mugabo yare batubwiye ko yahevye mu kene. Uriyakira ubazi ikintu cya mbere ukora. Udakeneye gusaza nuwige kuzuricomora bateri.
hako nakumwe akabahari urabyumva bana nk'umwe saa yawe zange ngo amatelefone usanga bifata ucomoye bateri guja n'ingiri cyayize wewe wonya ingware zibikubibaye umurengera comora gusa bateri uyaki rege yaramaze kumenyera ko ucomora bateri turi kwisi je mbonye haje ingorane nyikize kunyiremeka ncomora bateri kama ngaca nibandanyiriza ico ni kimwe urabona je nkorera mu by'imiziki cyane mu entertainment gusa sivyo ndakunda imyidagaduro ndakunda ingabire z'abarundi sivyo kandi uzuraba ibintu by'imyidagaduro ni iki ni ibintu byose byama biba kugira umuntu amwenyure sivyo noba nitwereka abantu kugira bamwenyure baryohe hamaje ni tremeke ingorane ziki abantu benshi uzurabe abantu benshi biga ibiharuro usanga bafise ubuhanzi kwajya biremeka ingorane gusa umuntu ngo A plus B plus C bigufashike kuko uraza mu zindi ngo ari bundi buzima mu butiki ibintu bitera biduga niki ubona uri muri A d'abord kwanza hari zingwane d'abord z'ubuzima ziba zihari hamugasha ugenda muri A plus B plus C mu giharuro nk'ico gasanga ari umutipe yaramaze bigira ubuhanza ni bya tipe tuduhura tungana turi mu jama siganga nuko ibazi mutama hamujya mu twahuye gutya bashagere muri wewe yagiye kutamuzindi ngwaje zabo batemwe rero ebana ice urudubi yego ya mashati zapana butete mara umutipe wewe zindi ngorane nyakira kujaye nturarongora nta numwana ufise urindiriye ko baguhambanika ugashigenda kwitaho rero ngo kungo ugenda wigisha fundisha nini ugishiki uri fite zindi ngorane cyaye bazanga ukava muri izo ukashitare mu ngorane zawe kakusanga umutipe harabaja umushatsi umengo uratumuka ara hari umutipe usanga umushatsi ntugifata muravye gucyo umuntu gatipe vipi yashaje yagiye hari uwambwiye ati kuba kwisi honyene ni ngorane kuhaba vyonyene ni ngorane ucumbwira rero bya bindi ucuzana mu nyuma wenseramwo ugasubira niyo mpamvu rero burya code imwe yonyene yo kwiberaho fresh nga kwicomora bateri Uri waracomoye cyane nuracomoye mvije cyane comora uwo muronde ni mushobora kumurona ko telefone wizi direct ni remake ingwana tafta bituka nabyo niyo mpamvu rero usanga ari umuntu aguma ari aleze nta kibazo afise mbo ukabona umengo nta kibazo afise mugabo ibibazo turabigendana mugabo ukaba batavyuvize niho rero bacha hava ma estoma negeze ko mfise ingora ikibazo muri 2015 sivyo hari ingwa nigeze kugira hari umudada twari twavyaraje umwana amabanga ko ndamwandiki kandi abana bangahe ndi ndago story we VP ucu ugomba kuzara byaba we ndiko ndakwishura bya stress ibyakurikiye umutipe hari umukuze uwo mudada twaciye ndonde ndamurondera jewe gatina abatipe badashaka nandikisha umwana abandi bana barabahunga kwa two tugwe banyunda umwana ashaka bari n'imiburiburi abaho yanditswe turamwandikisha sasa ndamubwira ati umutipe rero yari umunywi w'inzoga sana tukabura hano mu kabari je ndiko ndagura kazana urupirimus agatereka ngaho haguma nsukira nazana mustera urumva inzoga zi wewe umengo icupa umengo ari terasike ukandura nigero kabona abinywesha uko umva nayo mfise ivyo bibazo ico gihe urumva sai bwagera uko kuvyo bibazo ngo ntavyo nojamwe kuko wari umwana wa mbere iba nabwo afakati none sasa bituma ntajya urabyo ntagira ibibazo byinshi urumva ko ndabona umudema yari yamaze no kumbloka nta namwe twavuganira nkaca umutipa akanywesha inzoga ntariye ubwo nyene nacengira ico bita ulcer estoma kumva sinajya nkaca nza ndanywa inzoga iyo muntu umva tuko turayaga nasenga ndiko ndagira kuri speed yiwe yo kunywa inzoga oroje inzoga ntazomenyereye urabyo nzayimenyereye tipe yaguma nywesha inzoga kubera nazishira mu ndasa kubera mva nta apeti dabo ifise stress nta apeti ugira babaza kuya ko stress zitera estoma so ngo ni stress zitera estoma nivyo ujuko arabica bideclencha estoma urumva rero hari igihe urumva ufise stress ucayibaza yuko inzoga ari zo zogira iki zoza gukemurira iyo stress uba ufise wagendera kunywa inzoga utariye kubera nta apeti ugira
ntagira icyo bita ulcère estomac kirakomereka za nzoga urumva yashye inzoga ikomeretse icugira ikintu bita melena ashengenda kwa muganga kumuhisi arangira icyo bita endoscopy kuva icyo gihe yarambye inzoga ndinogira control sinasubiyeyo mani yankishituye mu kanwa wati hajya kuri polisebe bankishituye mu kanwa kugira bamurike barabe ikibazo mfise nabyo basanga ni nagize icyo bita ulcère baca bankubita imiti papa ndango nanyoye imiti cyandakira iyo ni estoma nabyo ibindi bintu nabyo biza bigira amantu z'inyama AVC kenshi nayo iterwa n'ibibazo byinshi waba uri muti niyo mpamvu rero haje ikibazo ugaca ugomba kukigira kiriniya bavyumva navyo ne bica bituma umvuca uyumvira cyane umva burya umubiri umeze nkako kujya ingene abantu bagiye bakora ordinateur canke aya matelefone n'ibiki bagiye bari refere ingene umubiri ukora urumva hari igihe ibibazo ordinateur ushobora kuyiremera ifise capacité ntoya wihaye ibintu byinshi ritreta irasha anaturika processeur igapfa rero hari igihe rero n'umutwe w'umuntu iyo ufashe ibibazo byose iyo bivundurutse byose ukiremeka byabaye hova ukagenda kungo ukagenda kwibotiki ukagenda gusanga umuhira ugasanga umwana kugwariye ko ibyo bibazo byose ugomba kubitorera umuti byose cyarimo imitsi yo kwiyumvira ikiturika ntamusanga umuntu ngagize AVC rero byose rukeneye kuvyirinda uca wirinda stress urumva no kwiremeka ibibazo byinshi ibonye ibibazo byagukomeranye cyo muri bateri ego naki cyo moha battery kugira ngo bigende urabaramba urabyumva uraramba kandi rero uzi kandi rero wicomora bateri ntanamashano ujya bujya umenda kubwire listen to me abantu benshi usanga amashano umudabo kugira ariko nishano ushobora kuba umuntu utazi nyene yibereyeho ukashobora kuyimuha iguca ubirinda uvyirinda gute kashare ko nduriga kwirinda abantu anyway reka tugezaho bo karagaciyemwo ni Idris rero SEMAVUMBA sindo nabisubiramwo nizere ko abantu benshi musanzwe mu mozi no munsi dusanzwe tumuza nabo kukamu no munsi baramenyera nabo kukamu nabo kukamu niryo rya mbere kandi uhaje je sinzi gituma twari bwahaje ni kubera iki ahantu jewe mbandi kubera utari bwahaze narindindiriye yuze kandi narindindiriye umwaka wa 2024 shiki kugira tuyage neza tumumenyerero mu muziki Idris tumumenyereye mu muziki reka tubanze duhe ubanze ubwire abantu aho byatanguriye ubabwire ati J Idris muziki nayitanguye uko byagenze uko gushikaho tumuzi umwaka wa 2023 ari mu byongoka tumenye nti Idris n'umuziki dusanzwe tuzi harimo ama insolite menshi aho Idris ubu dusigaye tumuzi ahatandukanye amapaje atandukanye aho Idris bamukoresha ivyunguka nkuko abivuga ahatandukanye Idris gushika hageze ubu byagenze gute bona vuga yuko urugendo rwanje muri industry ndashaka kwanda rumaze mu gihe kitari gito ava yuko bagira ko novuga yuko ibintu vya entertainment cyangwa iki dabura hari ibintu kiba bikurimwo kivyo ije none nawe n'umuvye turi mu ngwane zimwe mu kabura mu Nyamitanga arampa liste y'abantu benshi twari kumwe mugacambwa tunene bagiye nabo bagiye he y'abantu bari kumwe mu muziki bo twari kumwe mu rugendo rumwe muri ibi nyene vya entertainment benshi barabizamo bakadebukirwa bagacika intege bagenda kuko bifise ama illusion menshi hari abantu baza babona ama fake sivyo ari ukuntu aba artiste bacu ba fakinga babesha ubuzima batabayemwo sivyo n'ubu nyene ari umuririmbyi ari muri izo ngorane ubu nyene tuvugana ubu nyene ashobora kuba yinjiye mu mpimba kubera abantu bamugirira amajaruzi kubera ama faking yiwe yagenderagira abantu bagaca bibaza yuko ari umuririmbyi afite amafaranga menshi bagaca bamutega imitego urabyumva so rero hari ama realite kuko hari ama realite twe tuba tuzi mugabo aba artiste bacu abo nyine bari muri no entertainment nsanzwe ndimwo jewe side ndimwo hari ukuntu batanga ukuri kutariko
kubyo rero ari abantu usanga baza muri no industry yacu muri no si yacu twe turimo ya entertainment yego bakoresheje ama reference y'ukuri kutariko ukuri kw'ibinyoma ko bugi n'ikinyoma kirabukuri bivanye nuko ivuze urabyo dufate nk'ugende umuvugizi wakamo akami kantu numati iyi nkuru kugira igende neza genda uvuga ibi kandi neza ko ari ibinyoma rofete ukema n'umuvugizi wakamo mba ndi mukuri kubera mbana nukuri mba ndiko ndavuga nigenda kuvuze uravyumva rero hari ukuri kutari gukenewe uje impamvu wafete nuno munsi nshobora kwicara ngaha nkashikiriza ijambo nkavuga cyane no kugira turabe ingene kuba mukuri ko muri realite aba artiste twe tubayemo benshi baba communicateur sivyo jewe ino entertainment natangiye kuyinjiramwo neza mu 2000 novuga yuko navyinjiyemwo neza gora mu 2009 sivyo mugabo so wakora 2009 yuko ariho nenda irimo hariho imyaka d'abord usanga wiyumva ko ivyo bintu ari ivyawe hamwe wasanga nko kwishuri muri primaire basanga bakubwira ati hagira indirimbo ririmba ugasanga ko ari indirimbo z'aba hari indirimbo zimwe z'abantu zatangiye kuza bazi kwishuri muri primaire tuga turirimbe ugasanga tugeze kwishuri muri recreation mugihe abandi bari ko baragira ama revision y'ibintu ugasanga turagira ama histoire y'abaririmbyi bati nakana uko yasohoye indirimbo byagenze uko ndibuka niga 5e primaire ba lorira cyitwa Neri di Burundi bagisohora za ndirimbo zo za mbere yitaneri hari mu 2001 2002 hari umukobwa yitwa Ingrid ndamwibuka yicaye inyuma yanje yamwijabe basanga ariko bobo kuba baramwijabe afise ajyama yari tele 10 barafise amantene bo barashobora kuraba cyo turapito mu buyenzi cyo twamenya baluriro bitwa baslide nabande bafizo nibo twamenya ubwo abandi ukumva ko barakugira ama commentaire ngo 50 cent ngo yasohoye ngo album yitwa 21 question aho twiga mu wa gatanu ukumva umupeti tavuze icyongereza 21 question sinafanda kibagiye ako kantu urabyumva so nukuvuga rero yuko jewe ino entertainment nayinjiyemo ari umuhamagaro suva ngo ni ibintu ngo byavuye mu kirere sivyo ndakubwiye ko kuva mu 2002 nkurikirana ibya industry ndashaka kubwira ama histoire menshi abantu benshi batazi hari abantu bashaka ko n'umunsi nka Fizo fate nkandazi industrie certain nka Fizo aje kwicara ngani cyayi ibintu mubaza byo bari ibintu byo hejuru mugabo nkagenda mu bagijari ibintu mubaza bica bifasha societe direct kubera hari ibanga rituma kuva 1996 gushika uno munsi ibyo benatigeza biheba mugabo ari abantu bari kumwe no Nansis bagiye mu bindi sivyo hari abantu twaba baslay yabonye ati vy'imiziki c'est pas moi wibere mu mécanicien ba BBG bose n'abantu bari kumwe mu rugendo rumwe uravyumva bibere mu bindi abo nabo je twagiye turahura nabo baje ikizo mu nyuma bose bagiye bavuga ati wapi bacha bemera kwigira mu za France kwibera yo hariya gupambana ubuzima banko crazy bose ubona ko bagiye uravyumva n'abandi mugabo Fizo we nahagenda aracabandanya wa muziki cyo kimena bakidumu na mugabo aho nshangira akabazo nkakubaza yiji ni kubera iki ko hariho ababandanya mugabo hakaba nabandi umenga birabananiye ukuntu mbe hoba ni gwa rukundo ruca rubura muri entertainment canke muri abo baririmbyi b'imiziki canke kugira ngo ivyo bintu habe hariho bamwe bakunzwe nabandi umenga ntibakunzwe bo ikintu novuga impamvu bamwe bacika intege bamwe bakadebukirwa abandi bakagenda bifise ama facteur menshi ndabona kubwiye ko hari ababizamwo bazi yuko baje kwa muri inoti bivaye n'ama fake bagenda nubira hari hari abaracha kuvuga ati hari hakunguko urumva YouTube yanje ngizuku ugasanga rekana nabesha kuno munsi hari amanyanga menshi y'ibiharuro ushobora kurabisha amaso kuri YouTube hari abantu bakora barisha ama robots ukabona nka naka afise 1 million de views Mr. afise ama views angana ugasanga izo views zaronde si views zakorewe umuzungu izo ntaziguhembera mugabo rero ufate nk'ubujengeye nko kuraba ku biharuro by'iwanje
nagenda kuri internet nkagenda kugira ama research karaba ati umuntu afise ama views umuriyoni abafise amahera ngahe nza gusanga ari amahera menshi abafise muga d'abord je sinzi ko ajya ama views atari yo kuko turavye n'ibiharuro by'abantu bakoresha internet mu Burundi bakoresha YouTube nta bantu 200,000 bakoresha YouTube ngaha muga cubona umuntu afise 1 million de vues ugiye kureba mu commentaire yiwe ukagenda usanga hamwe abantu muri Pakistan abahindi amakomantere y'igishinwa ucumva yuko habara amanyanga abayabaye wabyumva urivyo ayo manyango ntayakubwira sivyo rero hari umuntu rwasheza muri iyo miziki aje agaca asanga harimwe yandi mabanga muri ya miziki nyene mwe nabo menshi ari abaca bademukirwa iyo basangize atari passion atari passion navyo kuko ndetse ukubesha no munsi gushika ino saa turiko turavugana ngaha umurundi wese akora umuziki ubona agihagaze afise passion kubera ikintu uri passionné naco ntaco hunga ni nk'umutima wawe igikunda ntawe ugihungira n'ikintu kiba kikurimwe ubikunda vyanka utegeza kubikora uravyumva gusa rero bamwe barafashe passion bahindura source de revenu uno musi passion zabo nizo bakoresha mu kubabesha mu kugira bashobore kubaho rero ico kibazo warumbagira nka fizo amaziki abandi bakabivamwo nitugeze turonka cyane cyane itangazamakuru je no nama ndavyegeye kari sometime bigeze afata umwanya kugira bashobore gucukumbura neza binjira indani bashobore gutahura ati kuki uyu muntu amazino myaka yose vyakundiye he vyankiye ko nawe ntagera afise ibintu aho byankiye nako namana akavuze uno munsi Shani Queen gari niwe yavuze ati Shani Queen ati ayo maze kubonera mu muziki nta mwana wanje w'umukobwa no komerera kwaja mu muziki ni ibintu nyene bibaye ndazi sawa n'umuvyeyi w'abana babiri umuhungu n'umukobwa ngo mwana w'umuhungu yo muri akaja mu muziki mugabo nyina ati ayo je maze kubonera mu muziki nta mwana wanje uravyumva bisigura yuko ino muziki ari ane mabanga arimwo sivyo warashaka hari bimwe bituma tutavansa n'ibindi kumba bon Shani Queen arakubwira yuko ayamaze kubonera mu muziki atamwana ikibazo gica kiza kenshi itangazamakuru cyari hagarara kuri ivyo gusa ntigomba guhagarara impamvu we gushika no munsi ari umugu mutunzi kuko tujya duke uko yabingana ko sama revenu y'abafisi umuntu avyize neza ashaka kuronka do plus uravyumva kuko abantu bose bagiye baratanguza ama business babitangiye bwa mbere barabiguyemo hari amadiri menshi ngaho uzobona abantu no munsi ayakoze no munsi arengana mugara hari abategeza ko bibiraro by'abandi yego abatabitanguye ibi bya entertainment baranse kubibiraro kwa nta kuri baguha uravyumva baranse gucira inzira abandi bababwire ibanga bigaca bituma ubizamwe wese aca zarahura na ya reality azasangamwo aza ayigiye mu ijambo atatsi hari abaginjiyemo bari na Shani Queen mubwira ati kuki ati mbwira ivyo bintu wahuye navyo ntashaka kubikubwira ufite impande zose haba mu itangazamakuru haba mu baririmbyi bonyene yanswa hari ibintu batinya gushira hanze hari ama reality akenewe hamwe mu reality yiko niko nima uzobona abanyafrika tudatera imbere n'imiti tudakora atani inguru usanga dufise ngo twemvante ikintu kubera twebwe turahisha uko sinzi ukubwiza ukuri ati ngwaya ha ikibazo mfise niki aho babara aho baba n'icyabitumye wabyo uno munsi namangereranya yuko ingwane dugira twebwe tuvura isumbi hakuvura igikomere urabyo kuko ari gikomere umuganga arakubaza nico gikomere cyaje gute kugira amenye yuko hari ivyuma byagutebukase ko ari amatitanose ko amenye ati anyina gitreta mugabo asanga umuntu akubwira ati mwaga jemba baranga icyaguhagwa amakalma urabyo asanga umuntu mu nyuma kirabaye grave biragiye nino industry yacu
irimwo ibyo bintu rero byo guhisha kuvuga ati kibazo juste aho kiri ikibazo arakubwira ko gihari ko ndago example cyane kwinamaze plus de 20 ans ari muri entertainment ko ndabwiye cy'abaruri hari muri 2001 kandi cyane kwirariro bazi ko bari kumwe kuva kera uravyumva wasanga bo maramaze plus de 20 ans arafise ibanga mugi iryo banga nakene nawe kuritanga agaca yifuza nawe we ni waza kubera ryabanga ritigeze rikoregwako ucugwa mu rudubi kubera ujuko nyene ubiguyemo ucugwa mu rudubi ata notion nimufise muri ivyo bintu niyo mpamvu rero dushobona bamwe bashoboye kumentena bakaguma bahari nabone nta burorero bw'ibintu bizima buvuga bati uno muziki apara amazina bafise nta kintu kizima ushobora kuvuga ati kijya kimwe cyane akage n'icyanaka dushobora no kubona amazina tukabona umuntu ngo n'umustar kumbe ivyaba we azi ari ibintu bikomeye cyane canke idri nkaho ntuhava usanga muri uko kuntu ivyo bintu babihisha ariko akunda usanga umustar dufate nk'abastari babiri nk'abaririmbyi babiri ugasanga nta kwemerana hagati yabo nakadesi ndamwemera bivaye nuko akora canke umuririmbyi w'umurundi ugasanga ntiyemegwa kutemerana ni ingorane dufise kuva kera kandi ingorane dufise twanka kwemerana aho twari kwiye kwemerana hamani twemerane aho twemeranira siramo kantu yite twanka ahantu tutemeranira so twari dukwiye kwemeranira twemeranira aho twari dukwiye kwemeranira urabyo par exemple ino entertainment yacu hamwe ama ego bo hariho ama division kuva kera sivyo je ndakunda abandi mu bindi bingene babigenjeje bo bashobora gufata ati hari ikintu cyitwa inyungu rusangi sivyo ikintu je nawe twohurirako uno munsi ikintu twe twohurirako nto dupingiranira ngaho nyene bya ko tugihuriza kico kintu ori cyo nyene je nawe duhurirako no nyene hano hambere dukiye kwaca wabyo kuko uno munsi for real hari ibintu bimwe je ndibuka twe tucenga nyene akuri jardin na nyene twicaye igi bari bahagaritse amakaraoke haza hari inama yigeze kuba iremeje nyene cyo mukuru w'igihugu twebwe dusabwa yuko twokwandika ikete nk'abantu turi mu gisata cya entertainment babyo kugira iryo kete abari babidusabye ko tujyandika barishikanire nyine cyubahiro mukuru w'igihugu umva ko cyari ikintu kizima kugira kerekana karaoke muziki ego umuntu yari ari très important yanse kubisinya kandi dukora akazi kamwe mu muziki nyene arahira kati kubera bitamuciyeko abo koramba siwe solo promoteur umwe ngwana ho ziri umwe wenyine ni abantu nkabangahe bose turabireka ati nakundi je nsanzwe nibereye urazo rero aza gusanga rero twari nyine muri twebwe aho nyine twari dukiye gushiruru bagomba bavyugurure anyene kare dufatanire nganye urazo aho nyine nuzufataniye ko iyo ni inyungu rusange kubera iyo karaoke nibazugurura haramu nashaka kubwira aho kwanza je indirimbo zanje na makaraoke nkora uruga cyo bagira yuko bavyugurure nayo ama concert ni cyari urabyo iyo niyo factor ya mbere niniya urumva yo kutemeranira aho turi basanga nakakora ngo tuticarana urabyo naka nitwicarana naka nituyaga ugasanga dufate yagiye nko guserukira dufate nk'igihugu sivyo aronse opportunité abaye nomine nko muri award par exemple musanze agiye nko muri award twadukwiye kujya dufate nk'inamba mu rugamba tuzishigikira tuzishigikira kuvuga ati ijyahizanye ni teka ku gihugu urabyo baje usanga ati aje nitwicara ntugirika ngo shitangwa kwanza kumupinga kumuponda wowe yaje ni amanyanga biga bintu yagize nanjye turabizi urabyo kandi urazi neza by'ukuri ko ibyo bintu baba rimwe ari byo abantu benshi baramaze kubura ama opportunité menshi
kubera kubura ibiharuro kubura gushigikirwa basanga umuntu yagize nk'ikibazo bisaba yuko tujya kumushigikira mewe ukabura abantu bagenda kabura umuntu n'umwe ugasanga muri abaririmbyi babiri ntabibonye igihe ari umupeta ari mu kibazo uravyo umupeta ari mu kibazo mugabo haza umunyamahanga nga yagira ikibazo ebana bose aho rero aho birakazanye neza haje umunyamahanga ni kenshi tumenyereye dusanga umunyamahanga wewe bivanye n'ukungene abaje kuremesha ibiteramo ngaha aho ugasanga afashwe neza paraporo y'umuririmbyi wo ngaha mu Burundi ugasanga arafashwe neza ariko umurundi yaja muri ca gihugu umunyamahanga bavuyemo ugasanga we ntari karafatwa neza ni kwa gushigikirana nyene hagati yanyu kudashigikirana ega naho nyene biri dufate ariko idiri urumva ko ingora riri ngaho hagati yanyu mwebwe mu bisanzwe ni ibi nakubwiye yuko n'itangazamakuru nagera rifisemo uruhara kuko bugiye itangazamakuru media niho information ice uno musi ama media dufise yondera ama views gusa yondera bankurikirane agaca ko yari amakuru abatariyo abantu benshi baraba desinforme baciye muri media amakuru yonyene kenshi usanga ama media akora ibintu bya politike ni kari usanga bagenda ku murongo kwera mvye biri sensible cyane kwavuga ati hanira besha bashaka kungaruka bine direct mugabo nkaje uri umuririmbyi ubesha utanze inkuru itariyo abantu kabonona mu mitwe sivyo uno munsi tugeze mu bihe bya hari ubuhinga hari abantu badandaza online sivyo ugasanga dufate nka kino kiyago turiko turakorera ngaha ko hari nk'umuntu yagishimye aciye giterura akijanye kuri nzeye nkayi wewe wagisinyala sivyo bacavuga yuko ofisi inzigo uri umwana mubi urabyumva par contre wewe kino kiyago ni kiyago ni investment wagize hari mitayi bayakoze hari ibyo abantu babonesha amaso n'ibyo batabona sivyo rero ugasanga ari nkomesha makuru ariko aravuga yuko ngo ofisi inzigo kandi ubu wakoresheje amadwayi wawe urabyumva rero novuga yuko muri media hariho amakuru n'amadukeneye yuko entertainment abarimvyi bacu bagira agaciro bakupururuka abandi babigenjeje ikintu cya mbere bahereye ko ni media ama media arafise gutanga inkuru zigorora abantu cyo twakuze kera ibintu byageze ibintu bya sida by'amakinya twabyumvira ku maradiyo twabyumvira kuri medium kuburyo umuntu akura aza ati uko urabyo ngo no muse media cyane cyane izi media en ligne no musi nta biganiro na bimwe bihari kugira bidukahiriza ubwenge hamwe ushobora kwicara imbere ya ecran je murandaba kuri RTNB hari ibiganiro byinshi by'uburimyi hari ibiganiro byinshi by'ubworozi murandabira mugabo na emission nimwe yari yo ukahiriza ubwenge abantu bakoresha ibikorwa mva bwenge bakora nk'ibi wacu by'imiziki neka ona twebwe ni cigwa kirekire cyane kugira umashore kwitahura kugira media imenya ati iyi nkuru ndayitange gute bivyo ari umunyepolitike urafise ngene muvuga ko inkuru atana kimwe mubesheye canke umwinjirire utamucafuje c'est vrai twebwe turi personnalité publique je no personnalité publique nkuko umushikiranganja mu personnalité publique nkuko umudepite ari personnalité publique urumva ko ni publique nuwabene gihugu urumva twese dukorera igihugu gusa buri muntu wese afise secteur yiwe abakoreramo mugacu usanga rero ibiraba abandi ba personnage publique birakingiwe vyovyo sivyo nabona hari vie privée yabija hanze muga bitababaza nko kumenya ati nakafise abana bangahe ni bisanzwe ivyo mugabo jewe tugomba kudishiramo kandi kantu gace kaza kunkora mu mutima Bano kandi usanga jewe nk'iyo nkuru jewe umba ucuza kuvyonga mu gutanga iyo nkuru muga usanga wewe je sinkingiyo bikwiye urabyo basanga niyo nkuru jewe iza kunyambura impuzu zose nkagenda ndamenya ubundi uyitanze uramenya aho ugarukiriza naka umwana ucafuze mwana jewe ufashe umwanya umuvugira umwana we wanje utangura kwanza identity yavya umwana ni SEMAVUMBA umukobwa ngo yavyaye ngo numukobwa ngo umuyaya ngo umuki none nyina yarakenewe none uvuze yuko ari umwana we ntibikwiye none ukora aransenga
yamubyaranye n'umuyaya umuyaya nawe yimo urabyo yimo mwisanzwe ni kwa kurondera nyine ama views kugira ngo jewe uno musi ncafuje Idris bakamenya ati uno musi ndamucafuje ba bantu bakaza kubiraba ko namucafuje hari abantu rega bibaryohera rega ingorane yanyu ingorane yanyu mwebwe bo muri media mwaramaze kutugira umucafu si twese nuko ni global urabyumva mwaramaze kutugira umucafu ku buryo bigoye yuko twotagata twahibaye umucafu bisigura no kujya no gucafuza umucafu nibiba bigikunda rero bisigura rero naho uvuga ati yamuvyaranye n'umuyaya canke yagize uku ugiye dufate nko muri parike kavuga ati yafashe ku nguvu n'abasani nivyo umengo ni direct par contre abarimvyi no bantu bambere bafatwa ku nguvu bafatwa ku nguvu n'abakobwa niyo nkako ushobora kuza kundaba ugasangana ibyari muri gahunda waje kundaba gute abandi kumubwira ngo duhurire hariya umva ngo nzoziwa ngo bahe adresse mape gwasa murahana na map copy basa nk'ubu copy ya map ka copy ya umuntu mvuga ati bara mwene wacu usanga nga tora ati bara iyo map yindonga ikira ndamusangeye kumva ku muryango ngo hamagira ikibaye akaba ari ugenda kuvuga ngo jana gufashe kugute kandi ariwe wizanye Idri ni igihugu cy'u Rwanda naho nyene tumenyereye umenga ubu ni igihugu cy'u Burundi menga hariho utuntu tw'udukonfli kuntu usanga abaririmbyi bo mu Rwanda bajino Idri murabakira neza kandi bigakomera ariko baragaruka mipaka yugawe ngo yugawe oya bibaye ngo umvi niko bimeze ariko niko mubivuga mugabo nta abc ni mubikora uko umviriza ngene bigenda namambwira abantu tumenye kwibwiriza me abasikiye urabyumva itegeko ryamariza riremereye nama ndabivuga buri gihe igarigana ibibaza yuko igihugu hari ikintu bita inyabune hari ibintu tubivugiye ngaha ngo uvuze ngo uravuga ngo ibintu bya politike none umushikiranganya ngo yasumye politike ministre wa culture ni gisumye politike urabyumva niyo cyo umukuru w'igihugu atanze décret vira constitution du Burundi poste politique et technique urabyumva poste technique politique et technique urabyumva na décret nyine umukuru w'igihugu aguha wewe ushaka wewe utari mu mugambwe ategeza kuba akajambo politique et technique ne politique ukagumako urumva ngo ndumuteknicien uri umuteknicien none kayaga politique ko atandika ngo vure technique gusa urabyumva rero tuzo tumenya yuko abene gihugu bose babwirizwa gucungera imbibe z'igihugu kandi imbibe z'igihugu ntizivogerwa gusa ngo n'amasasu cyangwa iki n'imicira vogerwa Uburundi kugira bufatwe n'abakoroni bakoresheje religion et la religion c'est la culture umuco w'abaromani n'imico y'abarabu bazanye habafata igihugu bashoye gukoresha imiziki bafise c'est comme ça baje ubwa mbere baje ngo baje kwigisha badumbu ubutura mu nyuma birangira bajanye inko none umwami yafashwe gute ntamusinyishije hariya ikigana alors bivuze byagenze gute ubaza ngo baje ngo iki niki baje bitwaje culture ahanyene twe turi nimpamvu rero namba atangorane baba bakeneye magiriranire twabakiriye uku namwe nimutugirira none ko ivyo bimenga bimaze kwipasa kenshi iyo baje imipaka yugahoje kuri je ni sawa oya uretse ni barunde nk'ibipfu kubera ko twe je namamvuga ati dukeneye ko amaguverinoma byinjiramo ni kujya kubera leta nifata ingingo y'umuntu wabyo nta muntu mwifata kuri ico kintu urumva ngo ari muri ivuga ati sa nizo ngwane mufise turugaye nta wuza ko nshaka kuvuga ati ngurumva ngo nta muririmvyi y'u Burundi ngo azosubira kwinjira ngaha urabyo none turi mu kiganiro nawe mu diaspora zana gatebe none ani kwa muvayo aturi mu kiyago kwa papa muvayo umunyamerika
urumva yego je ni sawa cyane nontro neza urumva rero gade imipaka yugawe urabyumva bashaka kuvuga ati ngo tugare ngo imipaka ngo y'abaririmbyi gusa nibikunda bose ugarira rimwe niko bigenda ni kivunga kugiye batanze ikigongwe kibe kigongo cy'ikivunga ni kivunga nta umwe nibibaho urabyumva rero kandi rero namansaba abarundi namba dukeneye guha agaciro ejo bundi ntaguciriyemo tujye kwibwiriza ntaguciriyemo Idri ejo bundi hariho media nabonye y'umu YouTubers ariko aravuga mega yari mu YouTuber ego YouTuber ariko aravuga yuko ngene igiteramo kiraho bababujije gufilma ariko mu nyuma baronka uruhusha bwo kubishirako nta ruhusha bahawe kugira igiteramo nenda kirimwe kandi yavuze ko babahaye uruhusha umviriza Landry promoter twari kumwe naramubwiye ati shaka ureke uzorabe video narafashe live ndi ndani yarabeshe rero nyumviriza jewe narafashe live ndi ndani hajya kuri concert hajya kuri societe yaba vesti bariko yaririmba nagize gutya cyandirabishako cyandababwira ati ubakeneye nabasange naze ngahari urabyumva cyo twiga kuba professional bajya bari professional ubu rero no mwanya namba du profise bazimbije birofa cyo du profita twiyubake bazogaruka twe twipanze igatubwirizwa kwipanga urabyumva ifuka twipanga twe dupanze yego n'ukuri kw'Imana ntidupanze n'ukuri yego none kumenga ho uri mubafashije abaririmbyi bava mu gihugu cy'u Rwanda ibiteramo ukaba uri mubafashije cyane abo baririmbyi je nkora ivyunguka uyu mwaka ngo nukora ivyunguka gusa show nakoze nemanga ni show yarimwo with designer Linoji Big Fizzo na We Love Music sivyo gusa iyo show yari yitiriwe before ni yari show y'umunyarwanda ya Christopher mugabo je ndetse ndakubwije ukuri kandi nkuko usanga ndakubwije ukuri n'ibitaramo bizobu sivyo gushika ino saa ndakubwiye ngahe Bujumbura utatumiye umunyamahanga ico giteramo nta bantu uzoroha utatumiye umunyamahanga aha guca apana hari mu baperiferike za Kinama zaye ugiye nko kuri Zayani ata munyarwanda cyangwa mu Tanzania cyangwa mu kiwazanye ngutapata bato totera swata kubera iki barimvyi bacu ntibari yubaka ntibari hagaciro ku buryo umuntu yogira amvyo kujya kubaraba reka ndakubwiza ukuri sivyo kera tuzi yuko loriro basokeye bafise sho kuri Saga Plage twaragira save nk'iyameza abiri ko twayimenyeshwa kare sivyo ukagira save mbwira yuko ugira save yo kugenda kuraba Fizzo ukagira save y'umwe majana abiri wowe yigira ubwiza ukuri ntube hypocrite aroze kani kuko kugira uvuga ati ndavuye nga ngiye kuri Zion Beach double taxi yonyene kuvanga na Zion Beach ni 30 anarenga ni 30 million tax kwinjira ni 20,000 nabayese nkani ikinyobwa kizimbutse ni 5,000 ifana ni 5 unyo ifana zine ni 20 kandi namba show imara amasanga hari ifana utegeza kuba wanyo sije unyo ifana zitanu ni 25,000 aba 75 ugiye gukomanda uyuwayi ngukomanze ngo akanyama 25,000 kibumbi jana birahiza aho nurataha sazi kugira uvuga ati nzogenda kuri show ya kuri Zayani n'imiburi buri nzo afise 250 rumwe ari amafaranga ategeza kuhapfira sasa mbwi muririmbyi umwe w'umurunduzi afise iyo pouvoir uravyumva par contre nta kimwe gishasha dukura hanze kiretse akabijya kakandi gaca gatuma umuntu ava mu iravuga utireka ngende kandi ndakubwiza ukuri abafana bose bari muri bya bitaro uzobumviriza kiretse kijya gitaramo cha Vestina Dorcas ko bya gospel n'isindi bitumuto Vestina Dorcas baje kuririmba baca baritahira
aba gospel basigaye baririmba birori nibatanga ivyunguka bakanyarira aba gospel bavuga ati ngo bakorera Imana kandi ntimwigeze munabavuga sinzi nta vyunguka batanga none ivyunguka iki none ni gute woshobora kuririmba n'abandi baririmba abo rero tubasha amazi nta vyunguka batanga bavemwo kubera iki batabitanga umuntu atanga ivyuka arimba gospel umutwa nontro ujya wenyene wenyene mu gihugu cyose arimba gospel umwe nawe nuko ari umunyamerika uyu umwe misandere ni abatanga ivyunguka ko ego duhaye ivyunguka uduhaye mwatuze ngagusemerera babyo ega arabarimbyi benshi bagiye barapfa ko kudatanga ivyunguka babyo we nuko afite iyi deba tuba tugiye mu yindi deba kandi bizo biyage kindi reka tuzo biyage nta umva tugiye kuvyunguka rero ansho by'abaririmbyi ngene bagiye barapfa hari nk'abarimbyi bitwa Barnovich umuheruka agiye ari we kera prem diwa ni kubera gataronka amasho usanga akora sho mu Kamenge adahabwa amadini urabyo kweki buri gihe uzobona abantu ngo bavine ya ice aribo bari ku mapodium kandi diwa ugasanga binjije hamwe na dramatic ukabona rero ico ni kindi kiyago kirekire ukabona nawe uko buri we didraga turumva rero ikintu kimwe urumva ikintu kimwe rero ngaha gihari sivyo namba dukeneye ko abaririmbyi bacu bagira valeur media zacu ziga makuru zoza ziravuga je mwarabonye uretse n'amakuru hariyo abari ngenda gusasira ibitenge fizo kuri ari haje ko hari ijya niyo valeur ajutegana ningiye kongera urabyumva inkuru nka zijya gukakamisha bose niko bagize ni naka ni Diamond ni The Ben urazi ko The Ben ngina mukakamisha mu Rwanda sasa ngadukakamisha inde mbwira umuntu ari ku showbiz ku ma medium yose ubona ati arakunda hakuna vraiment namba imipaka namba yuga kamba kwa imipaka du profite mu mwanya imipaka yuga twikakamisha naho twinjirano tukikakamisha rero twamara kwikakamisha muri ico gihe ibintu byose bizogenda bye yego n'uyu mwaka rero twinjiyemo kumbure ushobora kuba dufitiye tureke ivyunguka Idri basi nikiye kintu uvuga ati jewe nka Idris kubaririmbyi iki kintu vraiment negerezwa kubakakamisha mugabo nzokakamisha ugakamika wenyene kubera jo gukakama urukere kama kavyimba tuzabavyimbisha ntandi gahunda kuko nibavyimba uzogende ugura urutumbura uvuga ati iki miji kine kandi ugasanga ugifyonze gutya ugasanga tumbura kamwe karafise ofete abarimvyi bacu barafise kime mugabo nibwise kagana mwakase kaganda ugasanze hajya niwe gatekeye byinshi ucita muguye mutoye rero dufate zigase kaganda zacu tuzikaka ko birafise karite tubigire vyimuto zigase kaganda nyene tubyimbishe twe turisiri ko ari se kaganda duba vyimbishe babyo tubikubita ibishinge bivyina nabone bipeti araterura ivyuma n'umpete nanda akomeye cyane akagira ivyuma nyine ukana neta imeze neza mwaga segenda kujya bya binini bimwe ari binini kigiza kivyimba rero neza mugabo kirakomeye mugabo agasegenda kwiyongereza rero c'est-à-dire ama media yacu navyimbisha ibintu kugira public wa mutima wa save nabwiye yuko kwiruje kuraba umuririmbyi usavinga amahera bareke no gucyuza nayidi gucyuza ni bon mugihe bipanzwe neza ari vyunguka ariho barenza oya nta ngorane ni bon mugihe bivyazwa mu vyunguka ko turavye nka entertainment yabo baba babivuganye turavye voilà turavye nka entertainment muri Tanzania iyo mu gucyozana kandi bose bari mu vyunguka yego Idri unkundire ndagushimiye ndagushimiye cyane jewe uruwonga hamuhira nizere ko nejo uzogaruka ni kwa tuzoyaga ibikomeye ashi n'ivyunguka tuzobijana kandi wabonye kuko ari byinshi twayaga cyane sawa rero ikindi gihe n'ivyunguka tuzobijana ikindi gihe urakoze bro ndagushimiye tuzogaruka ku bugeni bwa Idris ngo agira rongore just guy no azorongora wowe nuzorongora man nzoyibamenyesha ryari Idri vuba cyane ndaguterere amafaranga y'inkwano cyane nta ntererano shaka none nyine ndazanye intererano reka
no vyimarana fresh. Thank you man, urakoze. Nizere ko mwebwe mweko muradukurikirana mwese, nizere ko mutibagira kugira sabone j'aime commenter kugira ngo bino bintu bibandanye bashikira bimeze neza cyane. Twari kumwe na papa Mwamikazi na je ubwanje himbaza Delicia, ndabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana kuva ku ntaho gushika ku musozo, ndetse ndizera neza ko muzobandaye mudukurikirana. Utaragira sabone yigire kugira ngo bino bintu bigume bigushikira bimeze neza cyane. Naho butaha, bye bye.